Paris est magique. Paris uni pour gagner. PSG ici c'est Paris. Mwayumvise ko ari Paris Saint-Germain mwabagabo mwe. Paris Saint-Germain nyuma yo gutwara championnat badakonvence Thierry. Equipe ya Paris Saint-Germain nyuma yo gutaha nabi muri Ligue des Champions umwaka twari tubiteze. Paris Saint-Germain nyuma yo kwirukana Christophe Garcia. Paris Saint-Germain nyuma yuko babonye ko Neymar Junior atakina bafasha bikavuga ko agiye kwa Manchester United cyangwa se muri Saudi Arabia. Paris Saint-Germain gutandukana na Messi. Kylian Mbappe umwana wabo, president wa projet wabo. Kylian Mbappe rote mu Rwandiko yabandikiye mu Rwandiko rwerure bati mwabagabo mwe equipe ya Paris Saint-Germain nivyo mundi ku mutima ariko ivyo twasezeranye ko nzobandira umwaka umwe nyuma y'i contrat fise mwabantu mwe muvyibagirwe cyane. Ni Kylian Mbappe yaraye atanze ubutumwa bukomeye cyane. Ni Kylian Mbappe yatanze urwandiko abantu benshi batari biteze yuko yonarutanze kuko ni Paris Saint-Germain nyuma yo kubona Messi agiye ariko kandi bakabona no muvandimwe wacu Neymar Junior ariko araravugwa ahatandukanye yuko atagishaka kubandaniriza mu mugo kwa Paris. Bavuga ati ubundi turashobora kubakira kwande kwa Neymar tukazana abandi basore bakaza gufashanya na Neymar ariko Neymar nawe nako Mbappe yavuze iki hagiye kumaramara wenyene. Ni bimwe maze iminsi mvuga ubundi kubaka equipe birasaba yuko uzana umukinyi nimba n'umusi uzanyuyu ejo ukazana uwundi ejo ukazana uwundi ari umwe mugabo anakuzimba ariko ububake sivyo nibyo rero bari bakeneye gukora ariko nibiki bariko barakora bariko barisamburira ko Lionel Messi ngo yagiye Neymar ngo yagiye anabazinje cyane yagiye kandi agiye kubyo bamwifuza ko atabibahaye. Ubundi Paris Saint-Germain nimba yari kwiyubaka kugira ngo ubu umugwi ugira kabiri uvuye inyuma ya Marseille ufise Champions League ubu umugwi wa kabiri ufise ugira Champions League hajya mu Bufaransa ariko ngibi biriko birabata ku amazi bahereye kumumenyereza barirukanye ariko kandi ni Mbappe agiye ku abamenyesheje yuko atazokongera amasezerano ko bafitane bivuze ko nimba Paris yifuza yuko Mbappe abungukira bisabwa yuko bamugurisha ari noci bakemera umugwi uzanyaga kabahaje gakwiye ubundi bakamutanga muri noci ni navyo biko biravugwa cyane cyane nimba bifuza abamarire saison ariko agenda yigurishije ata amasezerano bafitaniye ngo baramurindira saison irangira no kuvuga mu kwindwi ku mwaka uza wa 2024 Mbappe ashobora kuja mu equipe iyo ari yo yose yifuza umutima wiwe wifuza niho yocaje ariko sinzi ko Paris Saint-Germain izokomera yuko Mbappe imuhombako kuko yamaze kuba bandikira yuko atayandi masezerano azosinyamira n'umugo wa Paris Saint-Germain nuko yes Kylian Mbappe kwa Paris Saint-Germain uno mwaka wiwe ni wa nyuma ariko babwiye yuko umwaka uza atawundi novuga bongerera ariko nabo bati Kylian Mbappe nivyo twabonye urwandiko rwawe ariko kugira ngaha ku buntu byo ntibishoboka kuguma ngaha naho ngo Kylian muzogende ku buntu nabyo ntitubikeneye. Kylian Mbappe turakeneye ko uduha amafaranga equipe zikwifuza zize zigutwara Kylian. Wabonye afere yaciza yihuta Real Madrid ku bitangazo riki akirigaragaza Real Madrid aho nyene yaciye iba iya mbere isubiye kumubwira ati nubwo wabona tutari ko turabivuga urakenewe bivuze iki nimba Real Madrid yamaze kubona yuko Paris Saint-Germain ishaka kumwungoka ko Kylian Mbappe hako yofata ya mahera iri kirarondera bakaye ba Harry Kane barashaje ivuga ati ayo mahera dutuma twongereza kuri twari kugura Harry Kane tukazana umusore akiri muto dushobora kuzokoresha sezozi nka 10 zikurikirana ariko aba ari Mbappe atuzimbe tumuzana nico Real yamaze kubikora nuko nabonye imbere ko novuga haduruka inosaga ya Kylian Mbappe kwa Real Madrid novuga imbere ko novuga sinya amasezerano kwa Paris Saint-Germain twabonye gato Florentino Perez abwira Kylian Mbappe ati nivyo Mbappe warufise indoto zo kuza Santiago Bernabeu ariko kuba wasinye kwa Paris Saint-Germain buriya indoto zawe bazishe ariko tubonye Kylian Mbappe
yemeye ko mwa Paris atagiye kubandanya tubona Perez yonge kandi aramushaka Kylian Mbappe ko twabonye ko ari ukuntu kwa Paris afise umutwe muremure ari ukuntu bavuga bamuhaye bitagenda n'ibigenda biguruka n'ibitaguruka kwa Real Madrid Kylian Mbappe akahaza araza ari chef uko biri kwa Paris Saint-Germain nk'abantu turindire ubona yuko umusore ariko arashikikirwa cyane kwa Real Madrid ni Vinicius yanahawe na nimero 7 ya CR7 ya nimero 7 mw'abantu mwabarinze bayiguha haba hari ikintu bakwiteze Hazard yaramunaniye ubundi kandi yambaye ninde ni Mariano Diaz yaramunaniye ariko ni Neymar ni Vinicius yemeye gutora iyi nimero kandi ubona yuko bahora bayitwara bose yabananiye sibyo abandi undi mupatari karagira ijambo kwa Real Madrid ni uno Rodrigo nawe yanahawe nimero 11 izo nimero mw'abantu muri Real Madrid ziba zifise abakinyi bakomeye 11 zari za Marco Asensio zihawe uno mukinyi Rodrigo sibyo ni Real Madrid rero ishaka kubakira ku busatirizi bwa Vinicius bwa Rodrigo n'uwo Mbappe bariko baravuga ubundi Mbappe agashika hajya nibyaza kuba ari umukinyi yarakenewe kandi umufashije wa Florentino Perez amukunda cyane ariko kandi araza kubafashanya na bano bakinya hasanze ndavuga Vinicius canke uno Rodrigo bakunzwe cyane nabo hajya muri nyanzu yera byumvikana yuko mbere yari kuza nka chef kuko yari niwe mukinyi ariko baguzwe amafaranga menshi n'ubu ashobora kuzogurwa amafaranga menshi ariko adusanga bajya bapeti nabo bafise ijambo muri Real Madrid nuko Thierry Kylian Mbappe aravuga kwa Real Madrid ariko ahavuye ndavuga mu nzu ya Paris Saint-Germain Christophe Garcia baramwirukanye Neymar Junior aravuga kugenda Messi we yaragiye deja Luis Campos directeur sportif wa Paris Saint-Germain nawe bivugwa ko arimo aragenda afata inzira Paris Saint-Germain imwe yiga Julian Nagelsmann yaciye kwa Bayern Munich tubona yitwara neza aje kwa Paris Saint-Germain bisaba ko equipe ya Paris inyubako yayo yubakwa n'ibitandukanye niyo yamaze ino myaka mike tubona kuko nibaza ko Nagelsmann mu byaje gukora uherega imbere yuko novuga bivuga muri dose ya Luis Enrique yari yabasabye ko ndavuga Luis Enrique ko naza kwa Paris Saint-Germain bamuha ububasha bwose bushoboka akaguru washaka akirukana washaka ubutwa Luis Campos atamuvugiramwo agafata ingingo wenyine ubwiwe nk'umumetre wa Paris Saint-Germain Nagelsmann araje Luis Campos aragiye Mbappe aragiye Neymar Junior arimo aragenda mu nzira agenda Messi yaragiye Nagelsmann akaza arubaka equipe gute ya Paris Saint-Germain twitige kwiko umwakuza ndavuga Paris Saint-Germain mu Bufaransa ndetse no ku mugabane w'Uburayi n'abantu mwe ino equipe ya Paris Saint-Germain igiye kubikinika igiye kuba ikipe isanzwe